Ndasubiriye kubaha kaze mwarundi namwe barundi kazi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Nabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire cyo gusubira kubana namwe mwabanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muna kanya rero dore zimwe mu ngiro nkuru amakuru yacu ari buze gushimikirako. Turahera mu Rutana bavuga ko hoba habaye igitangaza kuri ubu haba haguye indege uzayo ndege iteye ubwoba. Umuvugizi w'igipolisi icu Burundi aciye asohora itangazo rigabisha umutekano mu Rutana. Kuri ubu rero abapolisi baciye birukanka ngo bagiye gucungera umutekano mu Rutana. Muyandi makuru kandi turaza kunyarukira kubirabana n'imbibe z'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu biravuga ko ingendo zihuza Burundi n'ibice bimwe bimwe by'intara ya Kivu ya ruguru no Kivu ndetse na Kivu y'epfo Sud Kivu zarahindutse bivuye ku mutekano muke urangwa mu kiyaya ca Rusizi ndetse no mu micungararo yacyo. Ibyo rero bigaragarira mu ngingo yafashwe n'amashirahamwe ajerwe kunguruza ingenzi ahuza cane Bujumbura Bukavu hamwe ndetse na Bujumbura Goma. Iyi ngingo turaza kuyigaruka ko nayo ku buryo bw'idonido mu kanya mu makuru yacu. Reka tubandanirize ku ngingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatandatu ubuserukizi bwa Amerika hano mu Burundi bwasavye abakozi babo gutaha kumvo ko zintambara iri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahani nyuma yuko umuhari bivugwa kwa M23 uriko wigarurira ibice vyagutse muri ico gihugu ca Kongo. Nibibera ku mipaka y'ibihugu bihaniraho imbibe n'ico gihugu, aho hakaba havugwa nk'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi turaza kuyasoreza mu makuru ari gukora avugwa mu Rutana. Mu Rutana baravuga ko mu ntara ya Rutana muri zone Gitaba ku mutumba wa Matutu habaye imboneka rimwe mu mateka y'u Burundi. Turaza kugaruka ko kuri aya mateka y'imboneka rimwe abereye mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Rutana. Reka rero ngaruke ndabahe ikaze mwarundi namwe barundi kazi tubana mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku murishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Makuru yacu ku buryo bw'idonido reka tuyahere ku ngendo z'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero ingendo zihuza Burundi n'ibice bimwe bimwe by'intara ya Kivu ya ruguru no Kivu ndetse na Kivu y'epfo Sud Kivu zarahindutse bivuye ku mutekano muke urangwa mu kiyaya ca Rusizi ndetse no mu micungararo yacyo. Ivyo bigaragarira mu itangazo mu ngingo yafashwe n'amashirahamwe ajejwe kunguruza ingenzi ahuza cane Bujumbura Bukavu hamwe ndetse na Bujumbura Goma. Nukuvuga ko ubu bisaba ko umuntu agomba guca muri Tanzania imbere yuko ashika imbere yo gusubiza mu Rwanda hama akinjira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko tubisanga mu itangazo ry'ishirahamwe Agence Enzima Experience, ivyo vyatumye ibiciro byiyongera na cane mu gihe kera uvuye Bujumbura aja Bukavu yahora ariha amafaranga y'amadolari 15, ubu azosabwa kuriha amadolari 70, nayo Bujumbura Goma hoho akozoba asabwa kuriha amadolari 80. Biravuga ko rero n'urugendo kandi hamwe n'umwanya byaciye byiyongera. Akarorero hano uwo twovuga nk'uva Bujumbura aja Bukavu aciye muri Tanzania bisaba iminsi 2 kugira ashike, mu gihe aciye mu Gatumba yahora arara ashitse ku munsi umwe gusa. Ibindi byahindutse n'ukuntu umuntu ategerezwa kuba kugira laissez-passer canke passeport hamwe
n'urupapuro rw'urucanco rwitwa carte jaune. Ivyo kandi biruko mu gihe uciye mu gatumba yashobora no gukoresha urupapuro rw'inzira rwa CPGR. Reka rero tubandanirize amakuru ku ngingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatandatu ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano mu Burundi bwasabye abakozi babo gutangura gutahuka kumvo z'intambara iri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari nyuma yuko umuhari wa M23 uriko wigarurira ibice byagutse muri ico gihugu ca Kongo n'ibibera ku mipaka y'ibihugu bihaniraho imbibe ico gihugu, aho bakaba bavuga nk'Uburundi ndetse n'u Rwanda. Ibyo kandi biri mu itangazo ryasohowe n'ubwo buserukizi kuwa 21 Ruhuma 2025 nk'uko tubikesha ikinyamakuru c'imbonesha kure TV5 Monde. Umuhari wa M23 uri kubandanya kugerageza gufata ibindi bice bigwiriwemo ubutunzi kama ndetse n'amabuye y'agaciro, ikindi ngo ugerageza kwegera amaherekezo yegereye Uburundi n'u Rwanda nk'uko TV5 Monde ibandanya ivyandika. Nayo Amerika isigura ko iyo ngingo ari ukubera ingaruka zifatiye kuruja n'uruza ku mbibe za Cibitoke ndetse na Bubanza, kuko ahariko haca impunzi nyinshi z'abakongomani. Nubwo biruko ubuserukizi bw'igihugu ca Amerika bumenyesha ko bazobandanya gufasha na cane mu bizoba vyihutirwa. Mwibuke ko impunzi z'abakongomani zimaze kurenga ibihumbi 42 gushika kuwa 22 Ruhuma 2025, muri abo abagera ku bihumbi 36 bakaba bakiriwe muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, naho abarenga 2000 bakaba rero nabo bakiriwe muri komine Buganda. Brigitte Mukanga aserukira HCR mu Burundi akaba yamenyesheje ko ibibanza byabonetse bashirwamo biri kure y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho atera akamo uwo wese afise ico yofasha mu kurosa ibyankenerwa izo mpunzi. Reka dusozerere amakuru yacu n'ubundi kubiko biravugwa ngaha mu Burundi mu ntara ya Rutana. Mu ntara ya Rutana haravuga ko mu ntara ya Rutana muri zone Gitaba ku mutumba wa Matutu biravuga ko rero habaye imboneka rimwe mu mateka y'u Burundi. Amakuru avuga ko hoba hari imvukira y'intara ya Rutana aba hanze y'igihugu. Uwo munsi rero ngo yaje kuramukanya n'ababanyi biwe, aho rero avuka muri zone Gitaba, akaba rero ngo yaje yizaniye n'indege yiwe. Niteka ku gihugu ndetse no kuri iyo mvukira y'intara nziza ya Rutana. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubirira mu makuru yacu yo mwijoro. Amakuru turaza kuba tumazwe gushikirizwa n'imbonesha kure zacu ndetse n'amasoko yacu araza kuba yadushikirije yiriwe adutorokaniriza ijya nino. Reka rero shimire mwe babanyi twabanaga mudukurikira mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga nk'abari bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, atwovuga nk'abari bari mu ducimbiri dutandukanye, amazone atandukanye, abari mu ntara zitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwe mwese tubashimira kwama mukurikira amakuru ku mbonesha kure yanyu mukunda imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru yizewe. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, byibagiye n'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afrika mubandanye mukurikira amakuru yacu muherereye. Twakibagera kandi abadukurikira badi hakurya y'amazi manini muri Repubulika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse n'Iburaya, mwese
turabateye yambu. Ryari iteka rero n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Eka rero ndabibutse mu fyonde s'abonner ndetse na partager maze muzeno muraba bambere kubona makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira rero mu makuru yacu ya nijoro, reka ayanga yatubituye yasozereye ngaha.